ndabaramukije nsubire kubana namwe nshuti babanye mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure aho tugiye kugaruka ko hashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ikiziga c'umuyabaga w'imyaka 14 caratowe kuri uwa gatandatu ku mutumba Kanyonga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Icamwishe ntikiramenyekana gushika ubu, indongozi zikaba zatanguye amatohoza. Nayo mu yandi makuru, leta y'u Burundi irahamagarira abifuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza neza amategeko n'ingingo zitegekanijwe hamwe n'amategeko y'ibihugu bajamwo. Iryo tangazo ryo kugabisha ryashikirijwe kuwa gatanu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cabaye i Bujumbura ku cicaro c'ubwo bushikiranganji. Avuga ku kibazo c'abarundi baba mu mahanga ku mpamvu z'akazi. Ni mu gihe leta y'u Burundi ifadikanije na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR yatangaje ko hatangujwe igikorwa co gutahukana ku bushake impunzi z'abanyekongo ziri mu makambi yo mu Burundi, harimwo n'iziri mw'ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ntimuje kure. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone ho utarafyonda ko, igihe dushize ko amakuru ugaca ubona notification. Ikiziga c'umuyabaga w'imyaka 14 caratowe kuri uwu wa gatandatu ku mutumba Kanyonga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Icamwishe ntikiramenyekana gushika ubu, indongozi zikaba zatanguye amatohoza. Uwo muhisi yamenyekanye nka Cedric Irankunda yatowe mw'ishamba riri hagati kuri uwo mutumba. Kubw'ababibonye, ikiziga cariko ibikomere nko ku maguru. Kubw'abanyagihugu, uwo muyabaga yari yabuzwe igenekerezo kuva ku wa 12 Ntwarante, bikaba vyari vyateye amakenga mu kibano. Mu nyuma hatorwa ikiziga. Abajijwe Hermegride Ciza, umukuru w'umutumba Kanyonga, aremeza ayo makuru. Yamenyesheje ko uburyo uwo muyabaga yishwemwo butaramenyekana. Iyo ndongozi yatomoye ariko ko uwo muyabaga yari agwaye intandara, indwara ishobora gufata umuntu bukwi na bukwi. Ku mvo z'amatohoza ya mbere, nyina w'umuhisi Desiderata Ndoricimpa yarahagaritswe n'abajejwe umutekano. Yaciye ajanwa mu gasho k'igipolisi ca Gihamagara kugira ngo yumvirizwe n'abakora amatohoza. Kubw'amasoko mu ntwaro, iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukora amatohoza hanamenyekane uburyo urwo rupfu rwabayemwo. Ku mutumba Kanyonga ubwoba ni bwinshi. Abanyagihugu benshi basaba abajejwe ubutungane n'igipolisi gukora amatohoza yimbitse mu ntumbero yo kwerekana umuco wose ku rupfu rw'uwo muyabaga. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026, intara ya Gitega imaze gutorwamwo ibiziga birenga 20 ku buryo bubabaje. Muri 2025 iyo ntara yari ku rutonde rw'intara zishwemwo abantu benshi mu Burundi. Kubwa Ligue Iteka, ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu, ubu rikorera mu buhungiro ku mvo z'agatotezo kakorewe amashirahamwe yigenga yo mu Burundi. Amatohoza harabandanya mu ntumbero yo kwerekana neza uburyo urwo rupfu rwabayemwo, rukaba runasubiriye guhungabanya abanyagihugu bo muri ako karere. Andi makuru, leta y'u Burundi irahamagarira abifuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza neza amategeko n'ingingo zitegekanijwe hamwe n'amategeko y'ibihugu bajamwo. Iryo tangazo ryo kugabisha ryashikirijwe ku wa gatanu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cabereye i Bujumbura ku cicaro c'ubwo bushikiranganji.
avuga ko ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ku mpamvu z'akazi nk'uko vyashikirijwe n'uwo harongoye ibijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Amashirahamwe 68 yemewe na leta niyo hafise uruhusha rwo kurondera no kurungika abakozi b'abarundi mu mahanga. Kugeza ubu abantu 21,642 nibo bamaze kuronka akazi biciye muri uwo mugambi wo kuja kurondera akazi. Iyo baja ni cane cane muri Arabia Saudite imaze kwakira iyo nyene abakozi b'abarundi barenga 21,200. Abandi nabo bariko barakora muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, muri Katari, muri Omani hamwe no muri Serbia na Albania. Ibitabo vy'inzira biratabwa kugira ngo bimuke mu kinyegero. Naho hariho iryo tunganywa, hari imyifato imwe iteye amakenga. Abategetsi, umushikiranganji yavuze ko ibitabo vy'inzira vy'Uburundi birenga 140 vyatowe mu mayarara i Buraya nko muri Serbia. Kubwiwe bamwe mu bakozi bashitse muri ico gihugu baca bata ku bushake ivyo vyangombwa vyabo vy'urugendo kugira ngo bagerageze kwinjira mu bindi bihugu vy'i Buraya mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo nyifato ironona ishusho y'Uburundi mu makungu, niko Edouard Bizimana yavuze. Yongera ko ivyo bikorwa bituma n'ibikorwa by'abakozi b'ubuserukizi bw'ibihugu bigorana. Abategetsi b'u Burundi bariko kandi barakurikirana ibijanye n'abarundi baba muri Korea y'Epfo. Ku bw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, abarundi 240 baragirizwa ivyaha vyo guhindura impapuro. Leta ivuga ko itaramenya neza nimba abo bantu bazosubizwa mu gihugu cabo, ariko rero ibihano bishobora gufatwa mu gihe ivyo vyaha vyemejwe. Ikibazo c'abarundi bafungiwe mu mahanga naco nyene kiraraje inshinga Gitega. Umushikiranganji avuga ko abarundi bashika 4,000 bafungiwe muri Tanzania kubera kutubahiriza amategeko y'ico gihugu. Ubushikiranganji bwemeza ko buriko burakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi i Dar es Salaam kugira basuzume ingene bashobora kurekurwa no gusubizwa mu gihugu. Kubera ivyo bibazo vyose, leta ihamagarira abenegihugu bifuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza intambwe zemewe n'amategeko no kubahiriza amategeko y'ibihugu bajamwo. Ku bwa Edouard Bizimana, kuja kurondera akazi ni amahirwe akomeye ku butunzi bw'igihugu no ku miryango y'abarundi, ariko bikwiye gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bufise inshingano kugira ngo ishusho y'igihugu igumane iteka. Ariko rero umushikiranganji ntiyatomoye neza igihe nyaco abo barundi ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu gihugu baja gukora mu mahanga. Muri iyi myaka kurondera akazi hanze y'igihugu vyabaye inzira iriko iretamwo cane n'urwaruka rwinshi rw'u Burundi kubera ubukene bw'amahirwe y'akazi muri ico gihugu. Mu yandi makuru, leta y'u Burundi ifatikanije na leta ya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe n'ishirahamwe ryitaho impunzi HCR yatangaje ko hatangujwe igikorwa co gutahukana ku bushake impunzi z'abanyekongo ziri mu makambi yo mu Burundi, harimwo n'iziri mu ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Ico gikorwa kigamije guha akaryo impunzi zivyifuza gusubira mu gihugu cabo kavukire ku bushake bwazo mu mutekano no mu cubahiro, hisunzwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Iri tangazo rije mu gihe impunzi nyinshi z'abanyekongo zimaze imyaka myinshi zimenyesha ko zoshima gusubira muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo inyuma y'igihe kirekire ziri mu buhungiro. Abo bategetsi bavuga ko gusubira mu gihugu bizokorwa hisunzwe ubushake gusa.
impunzi zivyifuza zizotegerezwa kubanza kwiyandikisha ku bakozi ba HCR muri iyo kambi, hazoca hasuzumwa umwirondoro wazo hamwe n'aho zaturuka imbere y'uko hategurwa kuzihungura. Iki gikorwa kiriko kiratunganywa na HCR ifadikanije n'ibiro vy'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abadafise ubwenegihugu bishinzwe gukurikirana ibijanye n'ubuhinga bw'ico gikorwa. Indongozi z'Uburundi zaremeye kandi ko zizobandanya gukingira no gufasha impunzi zizohitamwo kuguma mu Burundi, mu gihe abashaka gusubira muri Kongo bazofashwa mu buryo bubereye. Mu ntumbero yo kuborohereza gusubira gutangura ubuzima, impunzi zizokwemera guhunguka zizohabwa imfashanyo y'amafaranga n'iy'ibikoresho. Buri muntu hahungutse hazohabwa amadolari 100 y'Abanyamerika yo kumufasha mu rugendo gushika iyo aja. Hari kandi imfashanyo z'inyongera zitegekanijwe n'izizofasha imiryango mu gusubira kwinjira mu buzima busanzwe. Amadolari 150 ku muntu akuze, amadolari 75 ku mwana uri munsi y'imyaka 18, amadolari 50 ku bantu barenza imyaka 50. Abana bazohabwa kandi amadolari 81 yo kubafasha mu mashure, mu gihe abakenyezi bafise hagati y'imyaka 12 na 49 bazohabwa ibikoresho vy'isuku bifise agaciro kangana n'amadolari 46. Kubw'abategetsi, ico gikorwa co guhungura impunzi kizoraba ibice bimwe bimwe vyo mu ntara ya Sud Kivu nka Uvira, ibice vya Uvira, Baraka, Fizi na Mboko. Bivugwa ko ibijanye n'umutekano n'ibikoresho bimeze neza kugira ngo abahungutse bakirwe, ariko rero si uduce twose twashizwemwo muri uwo mugambi kubera ko umutekano ukiri muke mu bice bimwe bimwe vyo mu buseruko bwa Kongo. Nk'uko leta ya Kongo n'iy'Uburundi zibivuga, igice ca Sange, ikiyaya ca Rusizi, Kamanyora ntituri ku rutonde rw'uturere abanyekongo bazohunguka muri uwo mwanya. Iyo ngingo ifatira ku mutekano uri muri utwo turere ubu tugenzurwa n'abarwanyi ba M23 bari mw'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Kubw'impunzi zituruka muri utwo turere tutashizwe ku rutonde, iyo ngingo ntibonwa kumwe. Patrick, umwe mu mpunzi ituruka muri kiyaya ca Rusizi, agira ati: natwe turashaka gusubira iwacu, ariko agace kacu ntikashizwemwo mu turere twemerewe gusubirwamwo ubu. Yongera ati: ariko hari abantu bagumyeyo basubiriye gukora ibikorwa by'uburimyi n'ubudandaji. Turizera ko abategetsi bazosubira kwihweza iyo ngingo kugira natwe tuzoshobore gusubira iwacu. Mu bibanza vy'agateganyo nko mw'ikambi ya Busuma, itangazwa ry'iyo ngingo ryatumye hamwe umwizero ku miryango myinshi ituruka mu bice biri ku rutonde. Musafiri, umwe mu bavyeyi hari mw'ikambi ya Busuma, agira ati: ubu tumaze amezi arenga 3 tubaye mu buzima bugoye kandi turi kure y'igihugu cacu. Hamwe abategetsi baduhaye akaryo ko guhunguka kandi ibintu byose biteguye, jewe nditeguriye gusubira Uvira, gusubira gukora ibikorwa vyanje. Kubw'izindi mpunzi, gusubira iwabo ni akaryo ko gusubira kubona ababo n'amatongo yabo basize. Marie nawe hari mw'ikambi y'Ibusuma avuga ati: ndashaka gusubira kurima amatongo yanje hari Uvira, naho ubuzima butazokoroha mu ntango ni iwacu. Uwo mugambi uje mu gihe muri 2025 intambara yiyongereye cane mu buseruko bwa Kongo. Intambara ku murongo wa Kamanyora, ikiyaya ca Rusizi, yashitse ku rugero rwo hejuru igihe igisagara ca Uvira cafashwe mu kiringo gitoya mu kwezi kwa Kigarama 2025 n'urunani rwa politike n'igisirikare AFC M23, inyuma y'intambara n'ingabo za FARDC zari zishigikiwe n'ingabo z'Uburundi hamwe n'imirwi y'abahwazarendo. Izo ntureka zatumye impunzi zirenga 100,000
z'abanyekongo zihungira mu Burundi, ahanini zikaba zigizwe n'abakenyezi n'abana. Bigeze mu Burundi, ibihumbi vyazo vyaciye bishirwa mu bibanza vy'agateganyo biri hafi y'urubibe. Mu nyuma impunzi zirenga ibihumbi 75 zarimuriwe hagati mu gihugu, cane cane muri komine Ruyigi mw'ikambi ya Busuma. Muri iyo kambi ubuzima buracagoye cane, bukarangwa no kutaronka neza ibikorwa vyankenerwa, hamwe no kutaronka ivyankenerwa bibonwa ko bidakwiye kubw'amashirahamwe menshi y'abagira neza. Ariko rero abategetsi b'u Burundi, abanyekongo hamwe na HCR baributsa ko gusubizaho impunzi iwabo bizoguma bikorwa ku bushake gusa, kandi ko ata mpunzi n'imwe izohatirwa gusubira muri Kongo, mu gihe igikorwa co kwiyandikisha kizobandanya mu makambi. Impunzi nyinshi ziracari hagati y'icizere co gusubira mu gihugu cabo no gutinya, kubera umutekano utarashinga imizi mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Muri ako karere, aho imirwi yitwaje ibirwanisho igifise ijambo rikomeye, gusubira iwabo ku bantu benshi biguma ari icizere ntigishemeye, kigahagararira ku kutamenya uko intambara izobandanya canke itazobandanya. Ndabashimiye nshuti babanye twabanye, amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.